Hello everyone, how are you? Today we have a very interesting lesson. It's about telling the time in English. Telling the time in English. Uno musi tugiye kwiga ingene dusoma isaha mu Congereza canke ingene tubwira abantu amasaha mu Congereza. Murazi ko iyo ugomba kubwira umuntu isaha, ubwa mbere nuko aba yakubajije ati ni sangahe. Rero mu kuvuga ngo ni sangahe mu Congereza tuvuga tuti what time is it? What time is it? Canke what is the time? What is the time? Canke ukavuga uti excuse me, could you tell me what time it is? Excuse me, could you tell me what time it is? N'uburyo bumwe mu buryo bwinshi ushobora kubazamwo isaha. Rero hari ibintu bitatu nagomba tumaze twige ubwa mbere mu Congereza. Ubwa mbere no kumenya kuvuga akajambo o'clock. Ako kajambo o'clock tugakoresha ryari? Akajambo o'clock tugakoresha iyo isaha yuzuye. Uvuze ngo ni saa sita zuzuye, isaha indwi zuzuye, ako kajambo o'clock ni kucushirako. Urabibona ingene tugakoresha. Turiga kandi ingene dukoresha akajambo past, ni kuvuga bijya mu Kirundi tuvuga ngo ni isaha izi n'izi zirenga iminota iyi nini. Dukoresha akajambo past mu Congereza. Turaza kubona kandi n'ingene dukoresha akajambo to. To naho mu Kirundi ni kaya akajambo tuvuga ngo ni isaha izi n'izi zibura canke zikena iminota iyi nini. Ivyo rero nivyo tugiye kwiga ko kaniniya. Reka duhera aha ubwa mbere kuri o'clock. Iyo twabivuze iyo isaha yuzuye usoma ivyo ubona ugaca uvuga ati o'clock, ugaca ushirako akajambo o'clock. Ibi ni ibiharuro kugira ngo umenye gusoma isaha bisaba gusa ko uba uzi guharura kuva kuri rimwe gushika ku 59. Yego. Rero ngaha murabona aha dusoma tuti it's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Ni kuvuga murazi ko iyo isaha yanditse 12 ziba ari saa sita. Rero ngaha tuba tuvuze ngo ni saa sita zuzuye. Urashobora kandi kuvuga uti it's noon. Noon gisigura mu Gifaransa ni midi. Midi, it's noon canke it's midday. Midday naho nyene bisigura saa sita z'umutaga ariko iyo tuvuze it's 12 ishobora kuba nayo ari na midnight. Murabona ko ngaha twashize ko midnight. Midnight mu Gifaransa ni minuit canke saa sita z'ijoro. Rero ushobora kuvuga ngo it's noon ariko mutaga canke it's midnight canke ni minuit. Midi canke minuit. Noon midi, midnight minuit. Tubandanye rero mwazumvise ko iyo ari nka saa 5 zuzuye uvuga uti it's 11 o'clock. Ari saa 3 it's 9 o'clock. Zuzuye dukoresha akajambo o'clock. Hanyuma rero reka turabe kandi iyo uriko urasoma isaha tubigenza gute mbega iyo iminota iri munsi ya 30. Nukuvuga iyo turiko turasoma isaha nico kimwe no mu Kirundi. Iyo dufise iminota iri munsi ya 30 turiko turasoma isaha akarorero ukaba ufise turabe ngaha nka saa 4 na 17 urashobora kuvuga ngo ni saa 4 zirenga iminota 17. Ukoresha akajambo zirenga. Reka tubirabe neza. Ariko ngaha hepfo iyo ufise iminota irenga 30 aha hepfo murabibona no mu Kirundi ucusoma ngo ni isaha inini ngo zikena iminota inini. Nk'akarorero ngaha muna twanditse 5:35 aha mu gusoma isaha mu Kirundi ucuvuga uti ni isaha 12 zikena iminota 25. No mu Congereza rero niko tubikora. Reka turabiraba neza. Reka tubanze tuhere ku ntango tubibone neza. Rero mu Congereza iyo isaha yari yose irenze ko iminota 15, iyo minota 15 mu kuyisoma dukoresha akajambo a quarter. Rero dusoma it's a quarter past 7. Murabona ni saa moya zirenga 15. Kandi imisi yose mu gusoma isaha mu Congereza duhera ku minota.
ego dufise uburyo bubiri ushobora gusoma ibiharuro ubona mu gusoma isaha misi yose. Nka murabona ko ni 7h15 ushobora kuvuga mu congereza uti it's 7:15 7:15. Aha musi ukavuga aha saa 4 zirenga 17 ukavuga uti it's 10:17. Byose birashoboka, ariko mu buryo bwiza bw'umuntu azi icongereza neza usoma uhereye ku minota. Aha rero cyo tuvuga ngo it's 15:7, ariko 15 si kenshi tugikoresha. Twavuze ko iyo ari minota 15 dukoresha akajambo a quarter. Haravuga ngo a quarter canke a quarter. It's a 7:15. Hanyuma aha ni 10h17. It's 17:10. Ariko turashiramo akajambo minute rimwe. It's 17:10. Aka kajambo minutes dushobora kugashiramwo canke tugashiremwo. Ni ryari tugashiramwo iyo turiko turasoma isaha iminota ikaba ari minota itagaburika na gatanu, niho duca dushiramo akajambo minute. Ari igaburika na gatanu ntitubigwa turagashiramwo, birumvikana cyane. Aha naho ni 11h20 dusoma ngo it's 20:11. Nababwiye kandi ko ushobora gusoma ngo it's 11:20, navyo nyene biravugika mu congereza. What time is it? It's 11:20. It's 11:20. Tuandanye aha dufise 4h30 4h30. No mu congereza tuvuga edimi ni kuvuga half, dukoresha akajambo half nkuko mubona twavyanditse ngaha. Aha mu gusoma nababwiye ko duhera ko minota misi yose. Acha dusoma ngo it's 4:30. It's 4:30 no kuvuga ni 4h30. It's 4:30. Ushobora kandi gusoma it's 4:30. Kirumvikana cyane. Nubwo buryo bubiri dushobora gusomamwo isaha ngaha. Hariho n'ubundi buryo ariko bwo ntibukenewe na cyane, buranagoye kandi ni nagake bukoreshwa, ntabwo twigwa turabona. Hanyuma ngaha munsi ushobora gusoma ngo it's 3:09. It's 3:09. Ugasoma ibi biharuro nyene ubona, canke ugasoma ukavuga uti it's 9. It's 9:03. It's 9 minutes past 3. Canke ukavuga uti it's 3:09. Iyo o tuvuga ni ubusa. Abongereza ubusa barabwita o. Mu kuyandika murabona ko ngene bavyandika ni o ash. Ni o na ash nizo dukoresha mu kwandika iyo o tuvuga. Hanyuma rero navuze ko iyo turiko turasoma isaha kuva ku munota umwe kugeza ku minota 30 dukoresha akajambo past. Murabona ko hose twagiye turasoma it's 11:20. It's 20:11. It's 1/2 it's 9:03 muri ubwo buryo. Ariko iyo dufise iminota irenga 30 guhera ku minota 31 ntituba tugikoresheje ako kajambo past, duca dukoresha akajambo bita to. Mubona ngaha twagiye turakoresha akajambo to, ni kamwe navuga mu kirundi gasigura zikena canke zibura. Murabona ngaha dufise 5h35 canke 11:35. Aha mu congereza iminota 35 siyo dusoma, ahubwo duce duharura iminota isigaye kugira ngo zikwire 12 z'agatondo canke z'umugoroba kumbure, kuko ngaha turiko turakoresha isaha iyo twita 12-hour clock. Nukuba turiko turakoresha horloge y'amasaha 12 gusa igiharura ikageza kuri 12 itabandanya ngo za 13h na 14h gutyo. Rero ngaha kubera ko iminota irenga 30 duce duharura iminota isigaye ikaba ariyo dusoma. Tubigenza gute? Aha murabona ko dufite 35 minutes, nukuvuga ko aha 12 murabona ko zikena 25. Rero mu congereza duce tuvuga tuti it's 25:06. Mu kirundi tuvuga tuti ni 12 zikena iminota 25 canke zibura iminota 25. 12 zibura iminota 25.
rero nuko tubisoma. Aha naho murabona 6h50, aha cyo dusoma ngo naho aha turashobora gusoma ngo aha 5h35 it's 5:35 birashoboka. Aha kandi 6h50 dushobora gusoma tuti it's 6:50, it's 6:50, ariko kandi dugashobora gusoma kandi tuti it's 10. Murabona ko zikena 10, saa moya zikena 10, saa imwe z'igitondo cyane z'umugoroba zikena 10. Tuvuga tuti it's 10 to 7, 10 to 7 ni kuvuga ni saa moya zikena iminota 10. Aha kandi turashobora gusoma ngo 9:45, it's 9:45, canke kubera ko ni 45, aha mu gifaransa tuvuga ngo 10h moins le quart canke moins quart. Aha dusoma ngo it's a quarter to 10, ni kuvuga ni saa yine zikena iminota 15. 15 tuyita quarter, quarter canke quarter, bivana ko unagisoma ni quarter. It's a quarter to 10, saa yine zikena 15. Cyangwa ukisomera uti it's 9:45, biravugika navyo. Hanyuma murabona ko ari saa 10:55. Ushobora gusoma uti it's 10, it's 4:55, 4:55, cyangwa ugacusoma uti it's 5 to 5, it's 5 to 5, it's 5 to 5, it's 5 to 5, yes, it's 5 to 5. Ndakirumvikana cyane kubera ko turiko turasoma iminota ikena, ni kuvuga ni saa 11 zikena 5. It's 5 to 5. Nazanditse nabi gatoyi, murabibona ko nabihinduye. It's 5 to 5 ni kuvuga ni saa 5 zikena 11 zikena iminota 5. Hanyuma tuje ngaho bwa nyuma, aho ushobora gusoma ngo it's 12:59, 12:59, 12:59, canke it's 1 to 1, ni kuvuga ni isaha indwi zikena umunota umwe. It's 1 to 1, nabwiye ko dusoma iminota isigaye kugira ngo isaha yuzure. It's 1 ni kuvuga zikena umunota umwe, sangahe isaha indwi zijoro canke z'inyuma y'umutaga. Aha gusa cyo tubibona ngaha munsi, tubone ubujambo AM na PM igihe tubusoma, nico bisigura. Ngira birumvikana cyane, wowe afise ikibazo yozokibaza biratahuritse. Hanyuma aha murabona turafise aha twanditse ngo hours before noon are called AM. Iyi AM ivuye mu ijambo ry'ikilatini bita antemeridium, antemeridium gisigura ngo before midday canke before noon canke avant midi, avant midi. Rero AM ni imbere ya saa 6, ni kuvuga AM itangura saa 6 z'ijoro zirenga umunota umwe, ikabandanya ikageza saa 6 z'igitondo z'umutaga nigeza. Yego, igeza aho nyene gusa, ni kuvuga iyo ni AM. Hanyuma hano turabona turafise PM. PM itangura saa 6 n'umunota umwe z'umutaga, saa 6 zirenze ku munota umwe gusa, ikabandanya ikageza saa 5:59, kuvuga saa 6 z'ijoro zigomba zigere. Inyuma rero ya saa 6 z'ijoro dusubira kandi muri AM, nico gituma mubona ko twanditse ngo hours afternoon, ni kuvuga amasaha ya après midi tuyita PM, gisigura which comes from the Latin, na majambo mu kilatini sigura post medium, post medium. Medium ni kuvuga midday, which means after midday, ni kuvuga afternoon. Ngira birumvikana cyane, biratahuritse cyane, uwo afise ikibazo yobaza, biratahuritse gose. Murakoze cyane, mudusigire commentaire kugira ngo tumenye ukuntu ivyigwa muriko muravyakira neza. Mutsondeka no kuri subscribe ndetse mugire na share. Murakoze cyane.